haraheze iminsi leta itanguje umugambi tuvuga wo kwegereza intwaro n'ubutunzi bw'igihugu abenegihugu hasi cyo bita decentralisation buza ku yindi ntumbero twari tumenyereye barabidusigura mu minsi iheze twari tumenyereye ko mu kwegereza intwaro abenegihugu yuko bagwiza intara bya twatubona intara za Mwaro na za Rumonge zivuka mugubu naho tukabona ziragabanutse ikomine bikagabanuka abantu bakiyumvira bamwe n'abandi ati none bizigabanutse ubwo by'ukuri bizotuma iyo ntwaro n'ubutunzi bwegera abarundi ku rwego hasi canke bizozanira kahe karusho abarundi kuko amahinduka nkayo atazaniye akarusho umurundi mu buzima bwe bwa misi yose ntaco yo bavuze muri parseme rero twarabyihweje turagira ico dushikiriza turaraba ingene n'ahandi biza biragenda nuko rero dusanga tuti kugira umurundi ku rwego hasi ashobore kugira inyungu yobikuramwo twasaye tuba tuti nubwo amakomine yaba yaragabanutse akaguka mu buringanire hanyuma amazone akiyogera intara zikagabanuka vyogira akamaro igihe iyo komine vy'ukuri iyo bicitegererezo giterambere bwa butunzi ya migambi ho rikorerwa hejuru ikamanuka igashika mu ikomine ku rwego rwa komine no kuvuga mu kwegeza intwaro abanyagihugu ko baruko ivyo byo hejuru vyahora bivugiwa hejuru mu ministeri bije koko mu ikomine ikigira kabiri nuko ya zone nshasha yogerageza igacikora vya bintu bito vyinshi vyahora bikorerwa mu ikomine iyo zone nshasha ya maeta civile ibiki uraga muntu ivyo bintu byose abanyagihugu bakenera mu buzima bwa misi yose zone igashobora kubirangura hanyuma ikindi nuko rero kugira bice bigenda gutyo nuko leta ibishiramwo uburyo na cane bw'abantu babishoboye competence n'uburyo mu bikoresho logistique matériel n'ibikegwa remezo infrastructure de base kuko kugira nk'ikomine yakire ibikorwa nk'ivyo hari abakozi bashobora kuza baradugayo bashobora kuvuga ngo babeyo uca wiyumvira none ibiro bazokoreramwo aho bashobora kurara umuyaga nkuba za internet bizoba bikwiye muri ayo makomine mashasha agira yakire ibikorwa bihambaye nk'ivyo byahora bikorerwa mu ministeri ari Bujumbura infrastructure zikwiye uravye mu gihugu hagati ngende bavyifashe mugira gatatu nuko tubona ko leta yomenya yuko itegeza kubishiramwe uburyo bw'amafaranga bukwiye nta reforme yijana ata buryo bw'amafaranga bukwiye yama usanga ataco yashitseko muramaze kubona ibyabaye muri reforme yo mu ndero yabaye za muri fondamentale gihuti ngene umwimbu utabaye ikirenga ikindi ni capacité organisationnelle bo kwitaho bakaravye ukuri ngene biriko biratunganya kuko n'ubu uracabona yuko mu ndinganizo y'intwaro mu bisata bimwe nk'ubutungane bacisunga indinganizo ya kera mu gipolisi ugasanga indinganizo ya kera mugabo muri administration centrale bakaja mu ndinganizo nshasha procureur ugasanga nta wabutanyerera ntaki donc ugasanga abanyagihugu bariko barajuragirika twahora mu ntara hagati mu gihugu twaravyiboneye ingene abanyagihugu ariko barajuragirika ubugira gatatu tuvuga tuti nuko borako n'amategeko akwiye atoba intambamyi kenshi barihutira amapolitike mu ugasanga batagiza ama revision juridique ugasanga de loi ngo tusanga amategeko amwe araboha ibintu bimwe ko bihinduka canke hakabona amategeko aherekeza imigambi mishasha ingene yoja mu ngiro ubugira gatara tukabona tuti nuko hoba itegurwa neza cyo kumenya ati mbega uwo mugambi ufise objectif ufise hangiri yihe uwo mugambi wo kwegereza ubwo butunzi ntwara n'abenegihugu mbega iyo ndinganizo nshasha ni gute iki igikoresho cotuma uwo mugambi uja mu ngiro
mu gifaransa ni gute la nouvelle coupure yoba un instrument yo gushikira iyo objectif y'iterambere ku rwego rwo hasi. Noja tuvuga tuteri hatiza ko haba ico bita stratégie de développement local yugurura abantu, ndeka dushaka iki muri stratégie de développement local, leta yifuza iki? Turavye ibisata indero, ubugara y'abantu, butungane, infrastructure bidonke ibikorwa remezo hagati y'akazi na muntu, ubutunzi, abikorera utwabo, gouvernance n'ibindi naye ma service. None iyo strategy imeze gute? Leta barabona ico bashaka, niho ucobona ko umuntu yiteguye kuko azi yari karaja. Udafisi uri kuraja nishaka gushika ku muri strategie de développement local, utusanga ibintu ubikora utabona inzira uzobicishamo. Ikindi nuko twabonye ko akiri ingorane mu bijanye na approche na ntuze suivi institutionnel. Twe turatangara ingene Burundi vuga ngo burafise ihangiro ry'ihumbi 2040 ibi vya decentralisation y'amakomine, mugabo ugasanga ubushikiranganje bw'imigambi ya leta, la planification ikibaho, no mu bushikiranganje bw'agaca leta hahora version ya planification barayikuye, womengo nta plan mu Burundi kihari. Uravye abantu ingene biyongera, ukaraba imigambi ushaka gushikako, ngo vision 2040 2060, ngo développement local décentralisé, ata planification, ata ministère, ata iri kirabikurikirana ku munsi ku munsi. Ni ibintu bituto, ata plan nimwe ubona, ata institution rwego rubikurikirana ku munsi ku munsi. Twabona ko ubushikiranganje bw'imigambi ya leta nibusubireho, tume baratashe kuri premier ministère nka kera warumva ati premier ministre canke ntuze secrétariat d'état au plan, mugabo kubura planification mu gihugu nk'iki cy'u Burundi ntivyumvikana. Hanyuma uravye n'ingaruka urabona nk'imigambi ngene itegurwa, ukabona nk'abantu nk'intara zari zihutse kubaka amagorofa ngo y'intara mugagaca cika amakomine, ejo ugasanga ikibakivuze hubatswe ikindi, nukugaba tukagira planification turiko turisunga, kandi abantu bose bazi ko ari iyo, ntaze haraza ibintu vyitamwo umuntu atamenya inyungu z'igituma bavyitayemo. Aho usanga tarezira twigera turumva ico muri leta turagisubiyemo. Urabona neza ko ari ibintu biba, ukabona ko ata planification bifise, ata ntumbero bifise. Nk'ubu deje uravye muri dokero wa gusohoka ya ministère des finances, urabona yuko umengo hari ukuntu hari igipfungu c'ingene ministère y'ikiga ca leta ni ntwaro hagati mu gihugu bikorana ku makomine. Umengo hari ibintu bashize muri ministère des finances ngama ntuze y'amakomine, andi bintu bikaguma muri ministère de l'intérieur. Urumva kirashobora kuba ikibazo muri interference. Hanyuma ikindi nuko hobaho umugambi wo kurwanya igiturire no kutsimbataza intwari ibereye. Nubwo tuvuga yuko hejuru bava ngo ubutunzi bunyururizwa hejuru, nibwashika hasi ata stratégie de lutte contre la corruption, ata mugambi uhari nyene utomoye ngene byahimiriza abantu kurwanya igiturire no kunyurira amatungo y'igihugu ngo dore bakubivuga, ntare zirita abantu bazoro. Ibi byose bakunda ngo bya déclaration de biens amatungo no hasi burya mwitegeko risaba ko n'abastanteri n'abandi bose basi babikora. Uwo muco rero utaje iyo strategy ngwijeho abantu bigije rwego hepfo ko hasi, abarazova hejuru n'ubundi amanuke hasi, nta kamaro azokira. Hanyuma rero twashaka guhereza ku bindi tutokwiyobagiza navyo nyene bitavuye mu nzira ari kibazo. Izi ngorane z'igitoro ziguma ari intambamyi. Leta tugirose tuyitera kama, ntuvuge ngo tugiye muri decentralisation ngo tugiye ngo ibitangaza. Izi ngorane nk'izi z'ibitoro zikihari, ingene abantu biyunguruza byose ko ingene intara zikora n'amabira akora, iyi ni intambamyi. N'ingene leta izoronka amahera amataxi iguma ari intambamyi ku kintu cyose leta igira ikore.
ntibiyobagize rero ngo habe politique de l'Autriche ngo ico kibazo catoye inyishu ngo turi mu bindi vya decentralisation niwa likiri bukuguru iryo wa rero libwiriza kuzorandurwa. Hariho n'ikindi rero bita mentalite y'abakozi bo hejuru banka amahinduka. Kujya barunda abakozi bo hejuru banka amahinduka. Bize nk'iyo decentralisation hari abantu bo hejuru uva kumenga ugira ubaka ibintu ugira ubanyage amavantage babona hejuru ugasanga biriko barakubitana imyereka mu kurekura ibinabiri. Aho hatabaye inguvu ni kibazo. Abantu ko ndavuga handicap zindi zishobora kuburizamo. Iyindi ni kuntu umugambwe uri ku butegetsi ukunda kuguma wivanga mu bintu vy'intwaro. Immixtion du parti au pouvoir dans le fonctionnement des rouages de l'État. Mu Burundi uracabona ko ata separation hari ibintu by'umugambwe n'ibya administration. Ugasanga rero mukora kwashira ibintu mu ngiro hama gukwegana kugira iki gusharikana. Ibyo rero muri gestion des ressources humaines ni kintu kibangamira gushira mu ngira imigambi. Ibi ni ibintu basho bitalo nondi, ibintu bitakunda kuvugwa muri politiki kandi ari byo biboshi. Niko muri gestion des zones communes hari ibintu bitalo nondi, ibintu bitavugwa mugabo ari byo biriko birabagabira iterambere canke gushira mu ngiro imigambi iyo ari yo yose. Ivyo rero tuvuga tuti leta igumi bishize kwijisha. Aha turumengo ibintu birakorwa mu ukabona resultat ninto turakwiye kuzicara kuzorabije muri lonondi ibyo tutavuga dutinya kuvuga ingene ari byo biguma bibangamira imigambi ja mu ngiro. Uno munsi rero iyi stratégie de développement local turabona yuko umengo nta ntumbero bayihaye, umengo ni decentralisation je gutyo vyihuta gihuti twaga twitse leta yuko iyo strategie nikikwereka igituma ufasha iyo ngingo ni ushaka gushika. Nitwovuga rero ngo ico gikorwa ngo nticokorwa cyagikwiye gukorwa rero. Nje tware parseme twashatse kuorganiza uruganda twikoze ku muhinga Barumwete Simeo professeur muramuzi afise ubuhinga muri ibyo bintu byo kwegereza intwaro abanyagihugu rwego hasi atwereke iyi strategie ingene yokuye kubimeze ku buryo dusha duhamagara muri leta bakagira ico bivuze ko namwe mukagira ico muyivuze ko hama duterere leta kugira twumve igitumye yo decentralisation tuyigiyemo. N'abantu nibuve ko bari ko bananga ama poste gusa inda zo guverineri wa Butanyerera zoba wa Burunga ninda umengo nivyo bituragishinga zoronka iki azogurigwa iki mugabo umurundi we agumajuragirika za service zibure hanyuma ngo intwaro yaregereye abenegihugu. Nico gituma rero niyo cadre ya evaluation ikibandanye ja kugira vy'ukuri baze barabona ko ku murundi wo hasi ari cyahindutse. Ntitwabimara reforme yo mu mpapuro turabe hasi ko hari icyahindutse.